avuze ati show tubakene sasa rero mugwiza atunganirizo umukire rezo avuga ati jewe vraiment simbiza amarira yiwe n'abapeti biwe namaze kuyumva arazanye dramati bifes mu giteramo kimwe namona sinari bwasige ngaho ari niyo bigiye kuryohera ndokupe kupe uzotsinda uwundi tuzomuhande mona yari bashaka mona barikapiga pale bazaba bakambitse inuzenya bazaba nizere ko stage jewe nk'umu artiste nizere ko stage yo kuri Zion Beach bazoyubaka sous forme urana stage kubera umva ari drama na B-face bazoyubake sous forme urazikora rya bakirira ko box bashire ko buja ajya kuri cover abo ija cover yo bashira ko tujya duboro who is the best bakashira ko tujya twa box autoki ndani Mo'w Kanzie naye bamushize nk'hariya hejuru twese tumubona beta byo biryoshe sana ama Christopher akacamariki buri gihe ari finale haraza umugest gachiba Christopher yashaka kwitwa guest artist ya nka special guest ni special guest kabisa ni yitwe show yiwe yitwe show ya B-face drama na Mo'w Kanzie hama guest special guest abe Christopher uza ku blessing gusa ngo mbabisi siko na manyimbo wake bwa sasa afu sasa bali bajamani bamesha sitakuwa ni usiku kandi ajya kuri Zion ari no dusamble twa bien iri joro ninje nawe takwani vaya bacha bashiramwo uwatwaye kupe maana ndeta kwani usiku wao ni nyimbo ya siku iri joro ninje nawe nene uvumiruhande ndo hivyo bro fanya kaka umuziki uri kuraja kuindi ntambwe amikiryoshe rero iyo match izoba le 30 janvier mwaka unaisha turangiriza mu bwiza duhera mu bundi isigura gica taingia muri bajye babiri hazoboneka umwe yinjirana iri joro ninje sasa majo twaga tufanye content vraiment tugomba dukore content turi bakimbia kure mnatukutana huko twagi urakunya kandi pale kunya kinjwe yes chuti bakunzi bayisana mu media nchuti ya bose the MOS man of strategies kuri microphone mbere ko mbizi minsi yose microphone kabiri ni mu vyunguka niyo twese tubarizwa abantu batureke twese Simbizi kurindi churo kandi muisana mu media karibu sana my brother asante sana bro mbewa uraye wewe jewe nari mazi minsi ngwaye kandi cyane vraiment namazi 2 semaines abastari bararamukanya ni bon nari mazi 2 semaines ngwaye bari bagukoreyeko oya ni bankoreyeko nari ngwaye malaria ari jya ngwara ari mazi minsi ile grippe ya danger ile grippe nishaka kupatia dawa ya dawa misku ni tangawizi ukamixa n'indimu ukamixa na zile mbombo zino zenga zinkorora niki na gitungurusumu jera gufashije none ugacungwa cold cup nivyo je nanywe kandi mafuta nwe kwa muganga sanga fisi malaria na infection bongo hiyo ane baganga banjara bagomba gukorerako ariko dushima Imana ko natoye mitende uno munsi nikigano ca mbere nkuzi mvuye mu ngwara nikigano ca mbere nkuzi kandi ndagushime kushora kandi kubone ritiye kukavuga ati je ncuti ndagutamwo sasa ikintu ca tumenda kurondera aya masound naza kumvikana ndibatse yaba abantu oya ni sawa izi micro ni sawa fresh sasa ikintu cyo tumenda kurondera nuko mazi minsi turi muri circulation urabona ko baratwinjirana ibitero sindamusiga ibitero ni vyinshi sindamusiga niko bavyita ibitero sindamusiga lakini sasa jiwe ikintu nakunze nuko natanguje iboro yo kubihakana ari byo nahakanye nubihakana nkandi nk'umwana w'igihugu we ninde ubwo basha ninde yabuguhaye
mwebwe bakuru banjye rero mwashigikiye Cheusi Mungu w'abakari muno Mungu w'abakari yego sasa rero hari umuji yitwa Christopher naonye wanditse ngo ni Christopher hakumuha agateka kibazi Christopher jewe vraiment naravuye mu kagwi kayo maze kubona agakava kabie kava gani tena fresh wewe warumaze iminsi kwanza uponda drama beface kwera dramati umugwiza simaze iminsi ndamuponda maze iminsi mvuge ukuri ega namanda bivuga ukuri ku murundi ukuri kubabaje ku murundi kwitu gitutsi ariko rero wibuke ko na ubakenera wose yaba dramatic yaba beface wose ubakenera bose urabakenera mu vyunguka ariko bivugwa ko dramatic yaguha ivyunguka kugira ucafuze beface ivyo ninde yabivuze wewe umengo oya mu kiganiro wakoze kuri Buddha Town jewe sinigeze mvuga yuko ngo jengo beface yaguha ivyunguka too late kugira ngiriki kugira umuvugire none kuvuga no gucafuza oya sina ariko ugiye kumva emission zose ukora uvuga beface arimba malonge none sivyo none sivyo sasa naimbaga ma prise prise allonge imisuzi sindo mistari yake lakini sasa oya ngoja kwanza mbwira eske beface ararimba imisuzi ntaririmba none ni migani oya araririmba ntari ni wiuno ni kibazo kiri simple nta verse ivuga ngo imisuzi none unarimba imisuzi unarimba ama prise acha sivina none sawa basi tuzoyibona lo 30 imisuzi y'ibikere ntibuza abavuma sasa rero aho nyine mugwiza tunga agiye kuraba aravuga ati umukire pana umukire Nelson na Simplice Nelson manager wa First Travel Agency kuri Nelson kuko J Boro nabo kandi attention Nelson raziko niwe yarigeze guhereza ivyunguka Olege kunani nani nta contribution ya Olege nani y'amatiki bagira conference de presse no kumengo ni bagikurana vyarereye kwari rero vyarereye yo ndi murayu nimbo yazamani amabifu haro bifu igeze kubaho kera ya wakari power na wanajeshi mwe kwa bapeti Messi turi kuwepo mwarerewe kwari rero ereka arabwira Fizo Uncle Crazy na nani Uncle Crazy na Fizo muri ya bifu yabo ya machokoza nyuki manini kandi kijagiye barakora amabivu agacakubita show direct bagira amashow bifu show tutuzemwo tukiangalia wewe umaze gucreating iyo boro ya bimaze kuja mu nasavye ko habasho wasavye ko habasho no muri space nasavye ko habiki ko habasho uvuze ati show tubakene sasa rero mugwiza tunga Nelson umukire Nelson avuga ati jewe vraiment simbiza amarira yiwe n'abapeti biwe namaze kuyumva arazanye dramatic beface mu giteramo kimwe namona sinari bwasike ngaho ari niyo bigiye kuryohera ndo coupe coupe uzotsinda uwundi tuzomuhande mona yari bashaka mona barikapiga pale bazaba bakambitse inuzenya bazaba bakambitse itaguti medaille oya hari ukuntu ari muzu abakobwa bambara zize za busiku ile yakutia munoho ile hapana ile ya robe pinjama hari ubundi ubuhuzu bambara pakota na machupi banavara so abakobwa mu muji batambara amakareso ana mu muji aziko batambara mugari hari umukobwa azi yakwambariye uwo nyuna kwa na apeti unasikia unataka kamudame baragatia pale kamudame buruma rumyo konzera utratu urazosiba ma team satura igihe satubi higeze kuba imabururu ye we na munuko baratubuje kuvuga amazina y'abantu munuko ninde munuko ni jewe munuko ni wewe munuko ni jewe kamuzuka baragabazuka kubita warabonye team satura abamesha bari bikoreye
amakarto menshi narayibonye amakarto mingi karto mingi zama preservatif bazokora ko muzuka zize boro ngubita inkoni none inkoni zo kwa bakari nuziziga mani ikitu nderazo ndi Mbappe guys ndabibuse ko James yose muhera simbizi bari vibe full sasa je nashaka rero duhagarare kuri show ya one man show akura hiyo ayiko no yatanguye ari one man show Malheureusement nari ngwaye ariko naragukurikiranye cyane gose ego wariyamirije one man show ego kandi vyavuye bikunda ego ngwiza tunga Nelson Jesse narinzi ko Simplice ari mu bateguwe nta mafoto wabonye bari kumwe mu Rwanda bagiye ku negotiation no sinarinzi ko bo baragize negotiation arimwe muri zo byateguwe urumva ubwa mbere twaza kubona Simplice na Nelson bari mu Rwanda bagiye kuvugana na ntuzenga na Christophe sasa mugare ikintu cyaje kiyabaje nuko iyo show yari mu muntu umwe one man show iyo bitwasa bya concert iri mu muntu umwe na kagaye sevre sinzi warabonye ibintu byabaye ryari ibya friend of Amstel abijya navyonzi natavyuzi ari ibintu aba bantu bazana abo hanze bakunda kutugayisha gufata nk'umuririmbyi kuri level nk'iya Fizo ku stage moya hamunda gachaza ari general major yemonye pare ku stage ana kandi je ntaho bitandukanye na one man show mamo mugabo bijya bira bitu vraiment ijya image ono bijya bintu biradusubiza niyo mpamvu navuga ati namba iyi show turamaze ko yandi mashow haje abantu baje bava hanze kandi urabona yuko abaririmbyi bose bazana kenshi nta muririmbyi bakura kure ni Congo ni Rwanda ni Tanzania aha nyene ni hapa baradutira urabibona efo urabyumva rero kujya kuntu ziga show zitegurwa urabaga bro batwubahe sivyo na muririmbyi w'umurundi arimwo batweshimiye agaciro kiwe tukabone abo bavuga ko dufate nk'upa example wara nk'ibi byabaye kuri bijya vya friend of Amstel urabona yuko agaciro ko muririmbyi w'umurundi atakari gahari ugufata abaririmbyi bangaye bose ukabapoperanya kuri stage imwe bakarima mu kavuyo narumvisemwe abaririmbyi bavugiriza bakabura ivyo baririmba umwe agakiza gutabara ikiza cha Simbizi guys ikiza cha Simbizi arabikurikirana biga rero bisha byishira ujya muririmbyi yari kuza yateguye neza we wateguye ivyo babiteguye na manake ahoko nta experience ufise urabyumva ijya concert yarabonetse mu dufate nk'abarundi bari hajya abajya barimbye bacu harimo bamwe batari bafise experience y'amashow nkandi none ko basanzwe bakorana mona yarabura ivyo aririmba kandi akorana na friend of Amstel basanzwe bakorana yarabura ivyo aririmba bigashika agasubira inyuma akabaza ati ni nkora iki ndirimba ibiki urabyumva jya nini yari mu bintu bimurengeye agatabagwa na Emerson agatabagwa na Raflo agatabagwa na Mugani Mugani karamugira ama baking hari bisigura iki kuri isho igombibe nayo nitwe twisabiye ati ivyo bintu abantu bikora ntibabashire mu gira abatesha agaciro bari bajamani brand cyane fu nubundi content dufise gushaka kuno munota ni ya B-face dramatic namona ego vraiment namona ego batatu nuko vyagabanijwe inguvu n'ibiryo twaciye tujamwe izo boro yaba binakunda na Christophe bari kumukuramo kubiri B-face drama Mo'w Kanzie kandi urazi ko ari ivyo bokuzuza B-face drama team mugabo kubera kwa kuntu nyene yasho nuko tuyibonye nka iyo tuyibona kare twayibranding hakiri kare abantu aho nyene imbere ko ubandanya abantu bavuze ati Simbize ko arabipinga kubera batamuhaye deal bajya kununzenya ba Simplice ba Nelson ko batamaye deal bro jewe simagarira ngo nuko bamaye deal magarira ukuri n'agaciro k'umuziki wacu nsanzwe ndakubuzi wewe leta musani kama ni musani wa inje wazanye umurimbyi wawe hagacira abaririmbyi bari ngaha mu gihugu cyane ejo ntitubone ibaze nk'ubu tugiye tubona ngo baririmbiye hamwe
none coupe ahubwo gusa coupe tutatuihande nizere ko stage jewe nk'umu artiste nizere ko stage yo kuri Zion Beach bazoyubaka sous forme urana stage kubera umva ari drama na B-face bazoyubake sous forme urazikora rya bakirira ko box bashire ko buja ajya kuri cover ahubwo iya cover yo bashira ko tukaduboro who is the best bakashira ko tujya twa box autoki ndani Mo'w Kanzie naye bamushize nk'hariya hejuru twese tumubona beta biba biryoshye sana ama Christopher akacamariki buri gihe hari finale haraza umugest gachiba Christopher yashaka kwitwa guest artist nka special guest ni special guest kabisa ni yitwe show yiwe yitwe show ya B-face drama na Mo'w Kanzie hama guest special guest abe Christopher uza ku blessinga gusa ngo mbabisi siko na manyimbo wake bwa sasa afu sasa bali bajamani bamesha sitakuwa ni usiku kandi ajya kuri Zion ari n'udushambre twabye iri joro ninjye nawe takwani vaya bachawashyiramwo uwatwaye coupe make ndeta kwani usiku wao ni nyimbo ya siku iri joro ninjye nawe nene uvumiruhande ndo hivyo blonde fire kaka umuziki uri kuraja kuindi ntambwe amiki ryoshe rero iyo match izoba le 30 janvier mwaka unaisha turangiriza mu bwiza duhera mu bundi isigura gica taingia muri baje babiri hazoboneka umwe yinjirana iri joro ninjye nawe sasa aho nyene ugiye kuraba hariyo abavyiyamirije nka Landry promoter we yaravyanse nidushaka abo baririmbye kubera ikataba ibaze Landry promoter na brand yiwe je namukunda Landry promoter ibintu urumva ega Landry zo tumutahura Landry ntiyari igihe cy'abakaripawo ntiyari igihe cya Uncle Crazy na twe twarabibona hari igihe na to disante yarigeze kuri mu mabifu na wanajeshi n'abaki babivaga bro cyane ico gihe bifu zaba bazivaza ivyunguka uno musi mugabo bifu ziba muzivyanzi ivyunguka mu mavyuzi mu bamwe ko marondera ku ma internet ku ma platform yanyu ega mwebwe ni mpamvu bwati mwina je nkaje mvuga ati mparanira inyungu rusange z'umuziki w'u Burundi wewe kuri internet urongo ufite web tv kwera ayo mabifu atumuronka content cyane umaze umwe ndiko ndabivuga sivyo ini content mba ndiko ndaguha cyane vraiment mugabo je nanje mparura yuko ujya muri imvya yaguhaye content nabice bigenda gute bisaba rero twebwe turagira ama influence nkaya umukire yarazanye Christopher yaramuzanye wenyene mugana ko babaye obligé gushiramwo abandi kandi bunguka biraryoshe umwana wawe muri kazo cyangwa umuzuko bidati papa yarigeze kugira beef nana aka mugabo iyo beef hari ikintu yayikuyemwo urabyumva kavuga ati ijya beef bijya bintu twarimwo nabikuze mwiki igihe cya primusic Landry nabimukorejeyo cyane ndavyibuka urazi ko Landry namukoreye ndamwita magicien papa hari inyungu byamugejejeko Landry adahari ntibyakunda kubera iki bavuga bati niyo ari content niyo yaguma vugwa mu mwanya wo voilà kandi nivyo niyo yatuma haba visibility y'igikorwa arimwo Landry yashaba obligé gukora kugira nyemeze yego uravyumva mugana nje ukomsa game yabirikira gikirakura rero ibintu mwe nivyo suko bigwanya habwo no gwa support kubera number drama na B-face baragize iyo beef bikarangira bahurira kuri stage imwe kandi iyo beef izoba ndavyibuka igihe cya primusic ya 2019 nariboneye neza beef ya Fizo na Sad Bingene yatuma haba vibe kwari ukwemezanya twarayibona kwari ukwemezanya niyo havu izaba magonde gonda primusic kabisa comme ça brand ya bigakura sana urabyumva ivyo twavuze induru twateye zatumye Sad Baron nka diri ya finale ya primusic subwa mbere dutumye
concert ihindura histoire uravuga bro satubia bamurondereye imodoka nziza yaduze imodoka ikaze kubera neko nderekana biya biduga babifese badubwamo urumvaga bro rero none musi rero urazi ko ari ivyo ko yarondeye muri 2020 yararondeye Sadbi sivyo nakubwire nivyo yego ni bintu ndakubwira rero mwana umuduga mwiza yego nivyo kubera induru nateye kuri bya biduga bigwaza amakanseri bari bahaye banuze none nta nkuru wumvise yuko ari muri bari muri Primusic na content wumvise yuko ari umudemu ngo aje kumuraba ngo biranga kuri abandi umuririmbyi umwe muri bake biranga kwidemara kubera kanse unapanda mu magari binakuguza bitonya werewe nguvu za kiumbe zinapotea ariko bazanye abo banyamahanga babatera imiduga myiza ikaze sana ntwabonye dufata ose nabionaga uzurindiraga tuzoraba nuko nyene show izobera Bujumbura utonaga ari batampatia Christophe uramaze kuronka ibakwe ryo kuvugana n'abazanye n'abazozana Christophe mbo jende umuntu ndabikintu sivyo gusesangura ntibisaba ngo uvugane n'ujya cyangwa uri yego none ari kiso nshaka kubaza kugira nshore tumenye ukuri kuvugana nimba mumaze kuba mu muyaga nimba barigeze kukurondera kugira bashobore kuzushiramwe abarundi oya na je turavugana nawe ni muravuga hariyo inkuru yasirikiye cyane bavuga ngo Christophe azohabwa $150,000 oya ikivyo bintu sha sinzi ko bibonye narabibonye ivyo baribonye yego kandi byarasirikiye sana nizina ry'Imana kuko ejo mu buyenze ari ejo $150,000 yo franga ni mingi yo amafaranga angana ku miliyoni amajana 685 685 milioni yo franga natia boka niyo na chensubiza ubwongo inyuma ndavuga ati unaona kama aba bajama impamvu bagize one man show nukudashaka kubo batanga yandi mafaranga ndio ega nawe urabona nk'ubu par exemple umvise ko ari umurimvyi yahawe amafaranga nkaya nakwani vigumu amafaranga ni menshi ya mu Burundi umurundi wa 10 million mugabo aba bro igame mu Burundi ndibaza maybe uno musi ko bakire batanguye kuza barayumvirako sivyo nitwebwe natwe hageze ko natwe dukora cyane kandi umwanya wo gukora n'uyu ayo mamiliyoni bahereza ufate nk'izo miliyoni namba ziri uko amahera ni menshi gose mugabo biraryoshe je nzurondera sempa biraryoshe kumva yuko ushaka guhereza umurimvyi miliyoni 600 ariko apana umurundi ntangorane none ko uwerutse yatwaye miliyoni 900 ni sawa yatanzwe n'abaki izo miliyoni 900 zatanzwe n'abaki n'abarundi yego bayahereza umuki umunyamahanga apana umunyamahanga bayaye umuririmbyi none je na turiko turakora igira bayaho umurundi ni vya bindi watanguje uvuga ati na one man show dushaka voilà rero dukore abo bamaze kwibrandinga baritahura yuko umuziki w'abatari gikinisho uravyumva namba kurujya bikunda ko bamuhereza miliyoni 600 700 900 no mu Burundi birakunda nicobuza yuko no mu Burundi cyokunda uno munsi muririmbye arashengera bamuherekeza bashize kwibendera ry'igihugu twebwe tuja ngaha ku mamega tugatera urwamo yeah it's true kuri nivyo iyo ni sinye gusa igihugu kiba gikoze bamuhereza miliyoni 700 bizogenda gute tumenye rero yuko ivyo turiko turakora namba hajya bikunda umurundi egaba boss baratubona nk'ubu cyane nabonye show VIP ya Lolilo perhaps na Bidondo VIP kunja ni 5 VIP kunja ni 5000 dufate nasioni yatanze miliyoni 700 kugira ntuzaririmbire hajya cyangwa nka Simplice yatanze izo miliyoni Simplice yatanze miliyoni 700 kugira abazane Christopher kuri Zion cyangwa Sioni yatanze kugira azane namba ridaju kuri Zion abonye nk'iyo afishe y'umuririmbyi uzi amateka yiwe
agomba kore show ya 5000 francs VIP kandi ahantu atari no kuvuga ati na ahantu hanini ya cyane kuko burya ndashobora gukora show ya 5000 mugana yiteguye ahantu hanini bivana na demande mbafise ndashobora kujya nko kuri stade none ngiye kuyikora nko kuri stade ashobora kwinjira nk'abantu nk'ibihumbi 30 Ramyo none nk'abantu nka 30000 barishe bitanu urumva amafaranga mafise amafaranga bafise ama miliyoni menshi urumva bro bisigura yuko nukumenya ati iyi show ndayikoreye he urabyumva ndayikoranye nande urabyumva mugabo bumvise ati ngo nakabare quelque part hariya ngo shongo VIP kunja 5000 ivyo bintu bica bituma wa muririmbyi wacu adashobora kujya kuri level izo miliyoni amajana batanga ko cyavuga ati abantu bari cheap cyane vraiment niyo mpamvu rero n'abakire bakeneye gukora show naho bakeneye gukora show y'abarundi gusa ace yihamagaza umunyamahanga washaka kusanga kugira biro inguvu kwa biro nk'inguvu washaka kusanga show ya SIMBIZI na Nelson bagombye gukorera drama show bagashavuga ati none tubicishe he kakibaza na Christophe kabisa ni giki guys ndabibutse ko tuko turashaka gusesangura ko SIMBIZI asanzwe asesangura dufite byinshi twoyaga ko tugwanira umuziki w'u Burundi guys tugwanira umuziki w'u Burundi kuko nitwebwe gwaruka bizohinduka bivuye kuri twebwe aho nyene ni giki abaririmbyi bacu bokora comme ça izo valeur bazozibahe hako bazitanga hanze kugiye kuraba jiki novuga uri kuravuga vya Bface na Dramati harabayeho Bface kuvuga ko Dramati yatanze faranga kugira umucafuzi alors que je mbona ko byari bikwiye ko babivyaza umusaruro ega kuvyaza umusaruro drama no mu entertainer Bface no mu entertainer n'aba influencer cyane ikintu gusa kiba gihari namba drama shora kumva yuko yotanga amahera iyo niyo industry gute niyo industry none ega industry haba muzunguruko y'ivyunguka namba drama cyashobora kuma amahera uramuhanuye atanga amahera niyo industry mu bindi bihugu kera niyo industry je urumva ndashaka guhabwa amahera kugira nkuze game kugira nkuze content baba bafise bo general boostings kandi cyane none boost ku Instagram mwe nukoresha amahera sponsoring n'amafaranga none je ndamanda mu booster drama ila sponsorije kugira shobore kubanga hano kwishura ibya nonga simba ndiko ndavuga ibya ba drama simba ndiko ndavuga no kuri vya show none kubera iki yaba drama tavyuka yamaye ntombaza ibya drama ngo ndabikwishura Bface yagoye vyunguka kugira ubibalance byose wavugire bose utatuye vya Bface na kuri yarimwo wowe nta kuri yarafise ukuri kwa yeke none ubona ko muri show bazoja gukora show batumvikana kandi nivyo izo ni nyungu kwa biteguye bumvise ati drama na Bface bazohurira hajya is better ariko kandi wibuke ko tumaze kubona foto ya Bface na Nelson tutabona foto ya Nelson na Dramati bisigura ko bishobora kuba bitaraja mu muco neza none kava twamaze kuyibona ibisigaye nebiki igisigaye nuko twebwe isigaye nuko twebwe to blessing ivyo bintu tuzoje kubiraba tubishigikire ama du profit opportunity kwera iyo bariyo beef ya mbere ibayeho muri no generation shasha abantu bakayevyaza ivyunguka izindi beef ziraza zigaherera iyo nitumenye niyo zahereye zigaherera kandi ingwane zatugira nuko ino generation zubu uribuka who's the best ngene ya home ya Fizo na Sadbi kubera iki mimi ni grand we ni petit azoye tukafanya urayibona ubu rero ajya numvise amafaranga batanze ari make ikibazo twebwe nk'itangazamakuru mwe mw'itangazamakuru mukorera kuvyo mu bamuhawe byo twabona namba no munsi ama beef tuyavyaza ivyunguka beef ihinduka projet yunguka sivyo umudandaza wa mbere ntiyungutse cyane hari igihe unahomba mugabo ushoboye kubegera ukavuga uti barabyagenze gute kuri no show we wayikoze gute wungutse gute urabyo urumva yuko ivyo
bica bituma n'uwundi hamwe havutse n'indi beef urabyo hamwe havyutse n'indi beef bokwama bazivyaza ivyunguka urabyo ko mwebwe ama beef zirunguka kubera uno munsi yaje beef ugenda ronka amahera kugira iyo beef ngira icyo ndayivuze umu YouTuber afise agashene kiwe ka YouTube araronka amahera kwera izo content ziramwinjiriza babike rero uko na wa musani mwene content nawe nagira iki aronka kinjitse niyo mpamvu rero ama beef y'ubu tuyavyaza ivyunguka tuyavyaza umusaruro ego utera inama ni igiki uvuga nk'umuntu ahagarikiye cyane industry y'umuziki w'u Burundi Dramati Beefes na Mo'w Kanzie ubona bakwiye kuri show cyangwa bokungiriza n'abandi bongereje n'abandi byo babyiza kubera show ari amasaha menshi bisaba yuko bokongereza abandi bisaba ko bongereza abandi bashushe kongereza abandi byo byiza gusoma nawe ubona ninde ari ndariko arakora ko urabona ko muri space twagize D1 kandi nivyo turakora ari no jari karakora karaba sasina karaba tegeza kuvugira mukuru wawe umugari boss noreka kumuvugira boss umukire reka sinoreka ndoyivo ja bro je urazi ugiye kuronka competition ya Beefface na Dramati ukaranga competition ya Satibina Fizo muri show imwe baravyishe Satibina Fizo baratwishe barumvikanye hajya bagize erere kandi gerere barumvikanye urana yuko umenga umuziki waciye umanuka ngorana yuko iyi beef ya Drama na Beefface yacimugaruka na Beefface gato ariko rero mugani na Satibina barashaka kugaruka na beef yabo ni 2024 ni bayizane bayizane mugabo kwanza azoyizana kugira ize yunguka sivyo kugira iyo beef ize yunguka ko turayikeneye tubanze kwanza turabe kwanza iya Drama na Beefface yavuye mwiki ariko nacho bararonka vraiment voilà nacho bararonka mugabo Landry ramaze kuyironka kenshi Bujatano baramaze kuyironka kenshi nakazwara baramaze kuzironka urabyumva isana muntu bwa mbere tuyivugiye ko nabo bagira iki bayironke yego kuko nari ngabi chance nuko anda haje tuyaga bo bari mu ari play ivyunguka bahawe umufungo none wewe nta mufunguro aronka n'umufungo ruva ko Drama yawumaye wewe ni kubera wa Drama none bari kubimbaza ibya Drama yarampaye umufungo Drama waravyemera ko yakora umufungo aravyemera nyene yarayibuze no muri space space yo nari okay yategwa na RC ugiye kuraba abajibo hanze kuko nitwe tubasavinga ivyo turiko turakora narafashe video ya Christopher ndayibatamo urumva twakoze space no munsi ejo ndabatamo ujya video ya Christopher ariko agira iki ariko arahamagarira abarundi kuza muri show bacha bavuga ngo twahawe amafaranga kugira ngo tumupinge oya ngo nitwahawe amafaranga niyo mpamvu twapinze ubu rero ngo baturishe niyo mpamvu turagira iki turabivugira aroke je na mafaranga ndaronka okay sinzi yo kumaze kuronka ndakubuzi iyo waronse amafaranga ndakubuzi ndabizi je ndakubuzi none ikintu kirimwo Drama ukakivuga gute guys muvyumve neza ko simbizi ikintu kirimo Drama teza kukivuga none ukiblessing gute kirimo Drama ariko urazi ko ya post atayura posting ya nani no right supporting ndamaze kwisupporting none ushaka support egaje ntavyuka show yonye ntavyuka bampaye none bo batamaye ivyuka nushaka cyo bigenda gute ariko ifoke badutamwe imifungo wewe none ushaka supporting show atavyuka ugiye kuraba Simbizi influence afise yarerekanye ko ikintu agipinze gitaba nikiba kandi nivyo urumva nta kuntu twari kwemera one man show nikunda nibikunda na umuntu wengene yayikoze mu kinyegero ni Israel Mbonyi garuka nga mwakwetse one man show ya wenyene ujya no bupetite bwa Vestine na Dorcas bazokorana na ntuzenya nabandi baririmbye bo nga barafite ariwe n'indi show izo balo 23 yo nayo narinzi uragire promotion baragwa ivyo nguko kaka twenda
ndakwereka example y'ibintu bihari nibikunda one man show nikunda isha abantu batatu ivyunguka we nushaka gukora show yawe wenyene nga utegerezwa gushiramwe abandi local kandi ukabakwiriza abantu bigiki kuri show business ubwa mbere urazi ko twavuga imvuga ati nabo dukeneye ubu nibaze ku bwinshi abanyamahanga nibaze ku bwinshi apana bonyene ariko sa apana bonyene oya nibikunda baje ari bonyene nibizokoro aya yego tera akamu kuri Christopher kuko ndazi ko aka gace nzoga kata ndakamutiyemo kuri Instagram ndamubwire bro umvaga akamutewe na Mutama Simbizi wa Semavumba umwami wa industry akamu no mutera yego d'abord turamuhaye ikazi karibu cyane musaza ntaze azi yuko ari umwami ajenga ari abantu baza nga avuga ati ngo umwami w'u Burundi ndi chef amenye yuko ari mu gihugu gifise beneco beni mari ba dramati na Bface n'abandi ba D1 urabivuga bro ico rero bamaze ukimenya yuko gihari naza zigusa ko baje guteramisha abarundi nakubemetse urabivuga bro urabivuga mwene wacu nakubemeza nazoje kutwemeza azoze arabe show kandi nawe azoririmba ntibategeza kuraba harige bajya baririmbye baza agaca yigumira mu modoka hariya narabe kuno abantu bafumye ni kweli ayata munani oya ivyo hapana abarimbye abarundi barakaze cyane vrema iyo baje zo Harmonize iyo baje ngaha ari ukuntu bagomba tugira show biz ukuntu tiva azoze arabe show urabyumvaga bro azokwicare arabe show basi yandi ya drama na Bface kandi drama na Bface namukenzo afitanye indirimbo akuna matata Bface habwo ikibazo yarinze muri akuna matata ikibazo mfise bazoiririmbana aho nyene meruka Bface kuri podium aririmba indirimbo z'abandi gusa Bface afite indirimbo nyinshi ariko reka no mugereranya na Dramati niho bagereranya Dramati ifite indirimbo ikibazo mfise rero bazoririmbana ako rero niko kabi bazoririmbana je numva umengo norondera Bface cyangwa Dramati tukamubaza tuvyizere ndashaka kurondera Dramati murondere ko tubaze ko yarekana n'ivyo n'amasaha aragiye tugende tukarani tuje gusenga tuje kurondera inda amasaha gusenga yageze gusa rero yari iteka ridasanzwe mbona n'umuriro ugira umerane yari iteka ridasanzwe kuba ndagufise ikintu ndagusavye nuko nina mara gutohoza ko je nzorondera Simplice canke Nelson we numushikira vyoroshe sympathy cyane vraiment ariko nzobarondera nawe ubaronse uzobarondere wewe Sempa na Nelson nangorane turi batatu muri batatu amakuru ashikira ipaye ko bashobora kugira conférence de presse yego je nashaka wewe ndabahuze muri batatu kuko nabagwiza tunga baje mani nabakire hama wowe uri haje ukavuga ati jewe narahagaze mvugira umuziki w'u Burundi mani zo babiryoshe kawaida bizo babiryoshe je nzo bisaba abakire urabisaba ndazi ko bazovyemera je ntangorane ndazi ko bazovyemera kuko imigendera ni miza akajambo kagasunika rugi nk'umusesanguzi ico ne bagiye kuvuga ko jive nakurondereye je kuvuga kuri one man show kuko nanje sinabishigikiye eje vera namba baje cyane giye kumva naba DJ Jackson bagiye barashigikira ngo barundi ngo turi chipu twereka kuba chipu gute tutagwana je ndagushimiye kuba warabigwaniye Drandri yarabigwaniye Edison yarabigwaniye urabona abamenyesha makuru benshi mwarabigwaniye vraiment ndashaka akajambo kagasunika rugi gatera n'intege ugwaruka cyane mbo akajambo kagasunika rugi nogira nuko entertainment namba barumvise yuko ari abaha miliyoni amajana bisigura yuko ibidukora sibikinisho sivyo natanduka bajya bayahabwa bameze nkatwe nabantu nkatwe sibivajuru kabisa
birakunda yuko aya mamiliyoni babaha natwe boyaduha mugabe dusaba twebwe twenyene kwanza tubanze dukore kandi tunitaho kwigwanira ya sivyo nta birengeye bakoresha gitare bakoresha micro dukoresha bakoresha byose tugira sivyo nta birenze ibyo dukora rero novuga yuko bazo supporting amasho yose baba ya supporting na niya Christopher tuzi supporting easy kwera bamaze gushiramwo abarundi biwacu abatuma dutegwa intege okay kubera bakoze beef abatumenyereye ama beef ari uku mugabira ryoshe no munsi ko beef zitangura zigarira kuri podium abantu bakoze ivyunguka abafana ba drama abafana ba Bface abafana ba Mo'w Kanzie tuzohurire kuri Zion Beach tugiye show je ngire ko ndabagira publicity kuko barangyohe kumva ko buha agaciro abana b'igihugu twakomye urwamo promotion je ndabagiriye kwinjira izoba ari kandabirabe simvuga ibitari ivyo kandabirabe ndabagire promotion kuko barabikwiye baraduteye iteka abana b'igihugu baraduteye iteka abana b'igihugu kandi cyane nabonye nejo mwijoro warabipostinze uriko uravuga ko ari intambwe ishimishije gose ahaboro na connection yibereye gusa ntaco ndaza gushira ka affiche ka Bface na Dramati kuri muri iki kiganiro komsa ngaro 30,000 100,000 kunja ni 30,000 ngo ni 20,000 yasinibatsa na table miliyoni na table miliyoni hari iriko mengiri table ni 700,000 mengo iri sawa bagende kuraba wajewe reka jenda ndabagire promotion kuko bamaze kudutera iteka simbizi connection ubona ko iriko iraduka Edison naba mu WhatsApp na manu zo nyobufisi na WhatsApp je ndabamo hariyo table ya miliyoni ivyo yego kwinjira ni 20,000 abantu basanzwe batwebwe table ya bronze VIP ni 100,000 n'ibinyobwa bibiri 2 drinks table ya 500,000 VIP table 4 wine bottles birero bibiza abantu banywa inzoga na table ya 1 million VVIP of 4 and 1 bottle of champagne urabona ko guys ni le 30 December guera sa moya z'ijoro makadutashe tuzotahejo gutanejo simbizi wakoze cyane gutwemera gukora ikiganiro muri Isanamu Media Isanamu nawe ibanira sinzi ivyo mupfa ntavyunguka muzana Isanamu ntavyunguka bazana erega ivyunguka ni ibinyene simbizi none tuzobaho gute tutariko turashigikira umuziki w'Uburundi nona ko ngaho uri kurasemerera mu muziki kubera umuziki w'Uburundi terige ageze ku nyungu rusangi ntavyunguka ku nyungu rusangi mu vyumve kuri microphone ya mbere ya inshuti ya bose the MOS man of strategies aka Mo'w rero kina girivuye kwa nikundira utubutu rega ndafise ibijambe nerekana mu babakari man of strategy rangiza shaka kamera itarazima kuri microphone ya kabiri ari Simbizi wa Semavumba umunyoni musaza wa walali aho ya hapana walali wa muzuka